Jona canke Ruji mutimbuzi canke Rubirizi Rubirizi ni itsinda. mubona imatsi imeje gutya baranganya canke Baratsindwa. ni bande batsinda Hello muraho murakomeye aha turi rero murabona yuko turiko turakora mu bikorwa by'ugwaruka nkuko mu Rwanda nyamuturiyaga kuri ku rubuga rwacu turiyage media turabahaye rero ikaze nyuma yanje hari abakinyi ubu tuvuge ivyerekeye imibano no guteza imbere inkino aha cyane muri komine Ntahangwa ikomine muri komine zigize intara ya Bujumbura uko ari 11 ni komine iriko iritunganya mu vyerekeye kugwaruka gukino imico kama eka no gukora ibikorwa bijanye n'iterambere nko gutunganya amabarabara mu mazone amwamwe nka za Rubirizi za Maramvya cyane mu kizimisi mu kurikira no musi rero ihiganwa rikaba rigeze ku rwego rwo kwita igice kimwe cy'uko icakane gishira igice ca nyuma gishira finale no kuvuga quart de finale iyi rero quart de finale izaguhuza zone Maramvya na zone Rubirizi Maramvya bamubona ngaha bambaye izisa n'igitukura hariya murabonayo zone Rubirizi zisa n'umuhondo akaba kirugiye kubera kuri itere ya Maramvya rero mukanya turababwira ingene izi nkino zatunganijwe tumushishikare mubana natwe ku rubuga rwacu rwa Turiyage Media mukanya welcome yes Turiyage Media ruremesha migi yangu komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi wacu Turiyage Media Bishingirintai itangi ibiganiro by'ukuri ikerekana neza amahingurira byaza umusaruro no mu birori bitandukanye by'igihugu n'ibikorwa by'abikorera utwabo kumenya amakuru y'ukuri kandi yizewe fata telefone yawe gusa jya kuri Turiyage Media Turiyage kuyagira ivy'amatwi yawe adashobora kumva atari kuri Turiyage Media urateramisha ushikiriza ukuri habo icubahiro haguiteka Turiyage Media uri umushinga
Jona chaheruji mutimbuzi chaherubiri Rubirizi niyo itsinda. mubona imatsi imeje gutya baranganya canke Baratsindwa. ni bande batsinda Imbuto iratsindwa.
lascia migiango come raramba simbatara amahoro kuri twese muteramishi wacu tubiyage media. Bishingirintai itangi biganiro vy'ukuri ikerekana neza amahingurira vyaza umusaruro no mu birori bitandukanye igihugu n'ibikorwa vyabikorera utwabo ushikiriza ukuri habu icubahiro habu iteka tubiyage media uri umushinge ku mbuga ngurukanabumenyi iyo ushaka kumenya amakuru y'ukuri kandi yizewe fata telefone yawe gusa ja kuri tubiyage media tubiyage kuyagira ivy'amatwi yawe adashobora kumva atari kuri tubiyage media urateramisha n'ukuri tubiyage media ushikiriza ukuri tubiyage media uri umushinge w'igihugu ku mbuga ngurukanabumenyi mu mahinguriro mu birori tubiyage media irahari hose ituma twiyumvira idonido tubiyage media tubiyage media urateramisha urashikiriza ukuri hawe icubahiro habura iteka tubiyage media komerera
Ego bakunzi ba Tubiyage Media muri koma dukurikirana ku rubuga yaba Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Turabahaye ikaze hano muri zone Mutimbuzi, komine n'Intahangwa, n'intara ya Bujumbura. Mwajeje gukurikirana urukino rw'umupira w'amaguru rusa nk'urwahuje zone Mutimbuzi na zone Rubirizi. Hano rero turi kumwe numwe mu batunganije mu bakurikirana ihiganwa, nashaka ngo amanze abidondore enje njako ndababwira bishasha. Nuko mwitwa bande? Je nitwa Gahinga Salum Fahim, nkaba nsanzwe ndi president wa commission d'organisation ya association de football ya commune Ntahangwa. Nije ndi mu bafasha dufatanije na n'ishengero rya Shalom International Family, aribyo byatunganije rino iganwa y'ama interzone ya commune Ntahangwa. Ego menanje muriko murakurikirana ni Alexis, nimubona musanzwe mumenyereye kuri no rubuga kwa Tubiyage Media. Urero no munsi mwumvise ko twaje mu bijanye no kwinonora imitsi ihuza ugwaruka mo muri commune Ntahangwa. Nivyo ego bifashije ni iryo shengero ryashoboye gutunganya zino nkino. Mbega zino nkino zijamwo ugwaruka rwose bishatse canke mwari mufise imigwi novuga ama equipe ari azwi akeneye kuja muri iryo mu kuritunganya. Twasavye yuko zone yari yose yokinisha umukinyi boba bafise ku rwego rwose nawe yo bavuye buraba mukinisha. No kuvuga kandi zone yashogira umugwi umwe canke imigwi itatu canke zone yose ari numugumwe wa zone. Mbega iyi commune Ntahangwa bifise amazone nkangana? Commune Ntahangwa ifise amazone 13. Mu gutunga rino higanwa twatunga amazone 12 niyo yitabira. Hama ducashuramwe na n'umugwi wa Eglise yatunganije rino higanwa ya 13 muri fase ya mbere canke byagenze gute? Barakurakuranamo hakaca hasigara barakurakuranamo ubwa mbere barakurakuranamo hasigara 6 dushamo Shalom windwi ama na n'umugwi wigenjeje neza Meilleur Perdant. Hanyuma ubu tugeze ku rugero ruhe? Ubu turi muri kimwe ca kane quart de finale. Kuvuga twa dufisiganye imigwi 8. Imigwi 8 rero niyo iriko irahiganwa muri kino kiringo. Mbega urukino tubonye nabwo muri quart de finale hatekira ino zibiri. None urukino nugwa kare cyane rwa mbere? Ubu n'urukino rwa gatatu kwasigaye urukino rumwe rwa Ngagara na Kamenge ruzokinwa ku munsi wa kabiri tariki 16. Mimigwe iriko irasa nk'itera imbere, mubona kumbure mu migwe turabonye ko ngahanye ko hashoboye kuba hatsinze zone Rubirizi, naho twabonye hariho utuntu tumwe bavuga ati mu mupira w'amaguru hariho utuntu batumvikana ko baraja kugira ico bita kureklama canke gusuzumisha abakinyi, gutyo abashoboye gukurikiza amategeko y'ihiganwa bagakurikira bakabandanya. Rero muri no rukino twabonyemo utunenge duto abantu bavuze ko bakinishije abandi, ibaza ko mugiye kubitunganya mukabahinyisha. Eka ico si n'ikibazo, mu mategeko arahari umukinyi akinira zone imwe. Akiniye zone zirenga zibiri canke imigwi ibiri nta sinikete rinda kwandikwa directement forfait. Rero abareklama ni uburenganzira bwabo, mugabo ari vyo koko amategeko arabitomora neza. Ego mbega nk'uwatunganije rino higano ubona abantu baragyitabiriye kuza kuriraba barinezererewe, ugwaruka ubona bwarabinezererewe, wabibonye gute? Ngira namwebwe mwabibonye ari ngaha ari mu Rubirizi ari mu Kinama abantu baruzura kandi baranabishima. Nizihe ntambamye mushobora kuba mwarahuye nazo mu gutunganya rino higano? Intambamye nizi nyene ubona abantu badashaka kumenya amategeko. Ihiganwa tunwa iyo ari yose nta tunwa umuntu yotegura umukinyi umwe akini mu migwi ibiri, ivyo ntibishoboka. Nizi ntambamye ubona, izindi nazo nibisanzwe, hari abakinyi hari abantu, ivyo ni ibintu bisanzwe. Induru nuko rukino babona ko gwaheza atari umuntu yakomeretse, ivyo umupira w'amaguru turabimenyereye nuko. Ego mbega niki kiwashikiriza nk'abafana bariko barakumviriza ba zone yaba
Rubirizi na Mutimbuzi mbere wanashaka nk'ikomine yose ya Ntahangwa gusa icambere none abashimira ko bagitabira neza ni benshi baguma baza ku bibuga ikindi naco nuko rije sinovuga naho no mpagaze ngaha mu Maramvya cyangwa muri Mutimbuzi gusa n'umugwi bo batsinze umugwi uteguye neza hari imigwi ubona ko iteguye neza umugwi Mutimbuzi naho watsinzwe umugwi uteguye neza kandi babona ko bose bari bafise ishaka urukino rwari rukomeye gusa icyo ndabijeje coco amategeko azokora bakaba bafise tuvuga ivyo bareklama ari ivyo nta kibazo gihari. Akabazo ka nyuma mwavuze ko mufise mujejwe inkino muri komine Ntahangwa mu shirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mbega ubona hoho kugira ngo umupira utere imbere muri komine Ntahangwa hoko guki mu bintu bibiri canke bitatu? Kwanza chef de zone ongaje nta kintu mfise ndamuha mugabo gusa biraboneka ko abishigikiye. Ikindi naco icambere cyo iyi zone twagira dusabe yuko nko mu kwa kane hotangura division y'abakadi bajya bafise munsi y'imyaka 15 kuko urabona ko ari benshi bavanga bakagira gukina mu kinama ivyo si vyiza abana bakiri bato abandi nabo ahandi ba chef de zone urababona bakubwira ibindi bugabo gusaje umuntu maze kubona dukorana ni chef de zone muri zone Mutimbuzi abandi nabo murato barakuvugisha bagatuma abahanuzi mugabo ntibashika ku bibuga cyo basaba burya intwaro yofasha abantu gwaruka heje ma championnat dutegura menshi n'abana bari munsi n'urwaruka ruri munsi y'imyaka 18 badushizemwe ko bakuze nabone bokina nuko bajya abana nabo boza bakara ukuntu abantu buzuye ku kibuga kugira nabejo bavyishiremwo babikunda rero intwaro yoje imbere ibi bintu kare ababitegura ntibaja mu ntwaro barategura gusaga amagara rondera abakinyi amazone agahura mugabo twabishize mu intwaro nayo dufashe murabona ibi bikozwe ngaha ni zone yabikoze vyinshi ni zone yabikoze turabashimira kandi bagume je no basabira yuko bokwamaho nta kibazo. Wow nuko rero bakunzi batubiyage media twagize ibakwe ngaha hantu turi hafise chef de zone cyangwa mukuru wa zone Mutimbuzi turaguhaye karibu hano na twagize ibakwe runo rukino mwabonye ruhejeje kuba hariho na chef de zone Mutimbuzi turabahaye ikaze chef de zone. Murakoze. Mbega mwamwito bande mu twidondora abari ko badukurikirana? Ku mazina nitwa Albert Hakizimana nije nsanzwe ndongoye ino zone nziza ya Mutimbuzi. Akabazo ni kamwe twabonye abantu benshi barakunda umupira w'amaguru canke inkino yego uko nabibonye kubera ko ibibuga byari bimeze mbega mubona ngahamanye muri zone Mutimbuzi hoko wiki kugira ngo inkino zibandanye zitera imbere ejo tuzokumve menga hariho n'umugwi witwa Delta sinzi yo ugeze mugabo mbega tuzokumve tumva ati zone Mutimbuzi igeze ku rwego runini ya hoko wiki ingorane niziye ubona hoko wiki wosabiki. Murakoze cyane ubwa mbere bwo nkuko wakivuze ugwaruka rwo muri no zone n'ugwaruka rukunda inkino cyane n'ugwaruka rukunda kwinonora imitsi kandi gutyo rero natwe biratuma bitunezera kuko iyo ugwaruka ruko ruraja hamwe rutuma rutaja mu bintazi bya bindi usanga abantu bariko baraja mu bintu byo kunwa ibiyayura mutwe gutyo iyo rero bagiye hamwe bakakina urukino canke bagakina inkino canke bagakunda sport biratuma abantu kumbure batuza mu mitwe bigatuma rero baronka igishora kubasamaza. Rero mwavuze mbega niye ntambamyi nibyo intambamyi nishora kubura kuko nkuko wabibonye ahanyene turi urabona ko nk'iki kibuga hariho ibisabwa rero ubwo gwaruka hari gihe rurondera ibijanye n'ibyo bategerezwa gukoresha ibikoresho ibibuga ukuntu bitungana yego ukuntu bishobora gutunganya nka nyene turi urabona ko hari byondo kino kibuga cari gikenewe gutunganwa ku rugero rwiza nk'ahandi dukunze kubona iyo rero ni intambamyi ushobora gusanga n'umukinnyi ariko ariruka ukadusanga
rimwe na rimwe aravunitse bivanye n'akanogo ahonyoyemwo. Ico rero ni intambara. Ikindi nuko abantu bose boja hamwe na cane cane ababijejwe bakaza barafasha mu bintu bituma byofasha ubwo gwaruka kugira ngo ubwo gwaruka ruronke canke ruronswe ibyankenerwa muri sport. Muga muri zone muri bamwe mu bafata ingingo canke mugashikira mugavugira ubwo gwaruka hejuru. None wobwira akamugatira abandi. Ugatira abandi mwokora iki kugira ngo ibi bibuga byanyu bishobore kunagurwa, ibikoresho imipira ugwaruka amashampiyona kinwe kugira ngo mugire ituta nkawe nk'umurongozi ubona mwokora iki mwebwe nyene? Ubwa mbere bwo nkuko twabivuze, nkuko twabonye ko ugwaruka rwacu rukunda inkino, twosaba ko abene gihugu muri kwa gukora ibikorwa rusangi boza turaja hamwe kugira ngo dushobore gutegura aho aba bana bacu bashobora kuza barakinira. Yego nk'abadukurira naho ivyo muri zone mudashoboye kugira mubabwira muhatira kamakahe muri imbere y'abantu benshi bariko baradukurikirana, ashobora kuba n'abandi bariko bafise imipira bahuze bayikinira avuga ati je nogenda hariya muri zone Mutimbuzi canke muri komine Ntahangwa ndashobora gutangayo iyi mipira afise usanga yibereye nko mu biro yicariye. Yego cyane. None babwire rero twumve ko muyikeneye ko mutakeneye. Nico gituma navuze nti urugwaruka rwacu rurakenera ubufasha kugira ngo burya umupira uravye hari igihe usanga uzimvye. Wanabibonye nkuko mugenzanje yabivuze, aha twebwe abajeje intwaro zino nkino zimaze gutunganya nitwe twagerageje kuja hamwe abajeje intwaro turakora uko bishoboka kose kugira ngo dushobore nago kuja mu mahiganwa. Mukaca mugira ahantu munanirirwa, tukagira ahantu tunanirirwa. Nico gituma rero dusaba abo baba bijejwe ko boshobora kuturonsa na cane cane imipira, amajezi n'ibindi mwabonye hajya basize hajya bita insenga canke nk'irya poto. Urabona ko ni poto itameze neza bivanye nuko yavunitse, kandi kijya cuma naco urabona ko ari icuma kizimbye cyane. Rero turasaba ko ababijejwe bogira ico bakoze kugira ngo urugwaruka rwacu turushigikire neza na neza. Tushobora kuvuga kidini mu bishikiranganje bwo kurugwaruka inkino n'imico ka ego canke ukabarana ko namwe mushobora kugutumira ubwo bishikiranganje kugira ngo bishikire buzamure impano z'ugwaruka ziri ngaha. Turagushimye cyane mukuru wa zone Mutimbuzi. Murakoze cyane, namwe turabashimiye. Murakoze cyane. Murakoze. Na rero tuciye turangiriza kino kiganiro cyacu bakunzi batubiyage, ntimugende mutagize namwe icyo moterera mu kwandika muri commentaire canke mu kugira partage na like mukashikiza ubutumwa ahandi kumbure abakumviriza bashobora gufasha nka zone Mutimbuzi canke Rubirizi canke komine Ntahangwa kugira ngo muri uwo mugambi yihaye kugira ngo izamure ugwaruka mu biciye mu mpano zo kwinonora imitsi ibeshobore gushika kure cyane. Nkuko twagiye turabibona muri baza ba Francine niyo saba n'abandi bagiye barandika amateka y'igihugu, n'iri komine irashobora kwandikisha amateka y'igihugu. Ciao, murakoze. Mwari kumwe na Alexine mubona naho ubutaha.